gushwana, kwankana, gutukana, gutongana, ivyo vyose birazibira amasengesho. Ariko sindayumviza ko ntiminezera, inyifato yanyu irazibira amasengesho. Amasengesho afite agaciro nimba ari mukuri atawujyajya burimo, sivyo? Ariko nashaka ndakwereke igituma hari ibintu bishobora gutuma amasengesho utagira ubushobozi no kwisonzesha, ukamara iminsi wisonzesha wiyiriza, ariko akababuzemo ikintu Imana ikeneye yita agaciro. Vuga agaciro. Haleluya. Amen. Komeza nimushaka. Nimushaka nabivuga. Ndabivuge. Pio dusomere umurongo wa mbere. Yesaya 58, Esayi 58 verset 1. Semerera cyane wowe kwigarura. Rangurura ijwi ryawe nk'inzamba. Ubarira abantu banje ibicumuro vyabo n'inzu ya Yakobo ibyaha vyabo. Abantu banje, abantu b'Imana, ubabwira ibyaha byabo. Komeza umurongo wa 2. Mugabo bandondera uko bukeye, banezererwa kumenya inzira zanje. Bashaka kumenya inzira zanje. Nk'ihanga ryakora ivy'ukugororoka, ntirireke ivyagezwe vy'Imana yabo. Niko bansaba ivyagezwe vyo kugororoka, bakanezererwa kwegera Imana. Haleluya. Gushika ngaho biraryoshe, sivyo? Abantu ku murongo wa 2 uwo mengo n'abantu b'impwemu, abantu bari mu mwuka. Kubera iki? Ngo bakanezererwa kwegera Imana. Haleluya. Mani majambo, bano si kategori nako ndavuga kare y'abantu bashaka kumanipira Imana. Hari abantu bamanipira Imana, bisonzesha, baje imbere y'Imana kuko baronka ico bashaka. Sivyo? Ariko aba bavuze si muri iyo kategori. Aba n'abantu banezererwa Imana, bakunda amasengesho. Ntibabona abantu bakunda amasengesho. Abantu bakunda amasengesho, bakunda amakesha cyane. Bayakunda, bagenda kugura muri 3 jours 2 jours, bakana umengo baranezerewe cyane gose. Barabikunda. Harabikunda nga cyane mu bikunda. Mugenda mubabaye. Hari abantu banezerwa gose n'amasengesho, banezerwa gose n'amakesha. Abantu rero bakora tugira mu 2 baranezerewe kandi basaba ivyagezwe ngo bansaba ivyagezwe vyo kugororoka, bakanezererwa kwegera Imana. Usugaze ngaho uvuga ati abandi bakomeye amashi, Imana itegeza kubishura kuko Imana yanezerewe. Ikibazo rero munyumvirize, ngira vuga ibintu bitashobora kuba bitanezera bamwe. Nubwo wewe unezerewe Imana, ndakubaza ikibazo kimwe, mbega Imana yakunezerewe? Mbega Imana yanezerewe amasengesho yawe? Nivyo iragukunda nk'umwana wawe, n'umwana wawe nawe kigaba kuba umwana wawe, sivyo? Ariko wewe uranezerewe Imana muri aya masengesho, mbega Imana nayo mu ruhande rwayo iranezerewe nayo masengesho yawe? Wibaza ico kibazo. Kuko nimba itanezerewe amasengesho yawe, nukuvuga yuko hari agahaze, hari ikintu ukwiye gukosora muri amasengesho kugira uko wewe unezerewe amasengesho n'Imana inezererwe. Kuko Imana itanezerewe amasengesho biragoye no kwishurwa. Twumvire umurongo wa 3 wonyene, verset 3 gusa. Barabaza bati mbega igituma twisonzesha nturuhe ubibona ni kuki? Umviriza, abantu banezererwa Imana batanguye kwibaza ibibazo. Ntavyumvise? Baranezerewe Imana, Mana uri Imana. Bagahimbaza, bagatazira, ico gihe ndimi bavuga ariko. Uno musi bavuga n'indimi. Ukanezerwa, ukiyirugarara iminsi 3, iminsi 7, uri mu cyumba udasohoka, hari abakwita 21 jours. Amashengero harakwita 40 jours, ishengero ryose. Muramaze kuvyumva. Mwanezerewe Imana, muri mushaka Imana, ariko hageze ahantu umenga Imana ivyo mukora vyose ntibibona. Hariho silence y'Imana. Guceceka kw'Imana kuri kubiri. Hari igihe Imana iceceka ntivuge kubera shaka kugerageza ukwizera kwawe, gukomeza ukwizera kwawe. Irabe neza ikiri mu mutima wawe. Ariko hari igihe Imana iceceka kuko ayo masengesho yawe atamunezera. Sivyo?
Amos 5:23, Amos 5:23, hageze Imana bariko baratazira, bariko barasirimba, basimba, bahimbaza Imana. Imana avuga ngo nkura urwo rwamo mu matwi. Nkura urwamo he? Apana pagani, abanyisirayeli. Nkura urwamo mwankozi, ivyo byaha uko murakora, ayo masengesho ashaka arambwira. Rero abantu bababwira ngo ntibikeneye ko muja kwiyeza uno munsi, ntibikeneye kwezwa uno munsi, barababesha, barabasuka. Kuko utari muri sanctification hari ikintu kibuze amasengesho. Abantu barondera Imana, banezererwa Imana, siko twasomye. Hanyuma ariko bakabona ibyo basaba byose, ibyo basengera byose zero. Imana niyumva. Ubwo Imana yabaraba ariko niyishura. Ikibazo kiri batangwa kubaza, barabaza bati mbega igituma twisonzesha. Inde bibaza ati aho nasengeye kweka abandi bishugwa je sinishugwe. Nta numwe yigize ico kibazo. Amasengesho yawe niyishugwa. Urasenga 3 jours sec, zero resultat. Mkomazi yanko bitarabashikira je byashikiye. Ugasenga ukiyiriza ugahera ugasigara ku musumari ku magufa. Zero. Na signe d'attention kandi ukijijwe usenga mu izina rya Yesu ni kuki riko handitse hajya. Nawe ndakeneye kumenya igituma. Bakeya cyane. Reka nibwire bakeya abo ari ngaho bashika nka 20. Abandi shaka mu itahire sivyo? Twese turabikeneye. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Abo ari ngaho kuri YouTube twese turabikeneye. Komeza Pio igituma twibabaza nawe ukavyirengagiza ni kuki? Igituma twiyisha omorete tukayireka, breba tukayireka, icyayi tukagiheba, hanyuma nawe ukikausha uri Imana niko mbwira wewe. Vyumvikana mmengo nukwidodomba. Bari ko ari dodomba, ega no kubaza Imana, woze ati wari hehe? Kwe gutanyishura nukwidodomba. Sivyo? Hariho kubaza Imana uciye bugufi none ga Mana. Nyereka ikihosahuriri. Niba ico nkosora nagikosora aho uciye bugufi. Ni kuki ukavyirengagiza ni kuki? Mwifata nk'abantu batagira Imana ngo ni kuki. Je naibye ni kuki kesh. Kana ahura yuko suko onye nkoye kwa Imana. Haleluya. Erega Pio erega mbiterwa nuko ku munsi wanyu wo kwisonzesha mupfa kwikorera ivyanyu. Mugakoresha nabi abakozi banyu bose. Biratanguye guseruka sivyo? Mwikorera ivyanyu kandi mu Gifaransa mu murongo wa 3 mu Gifaransa bavuze ngo bameseneye cyangwa abakozi et vous traitez durement vos mercenaires. Ahanye tubwira d'abord ibikomera abantu basaba bakoresha ariko muri Afrika benshi birabaraba. No ngaha benshi birabaraba ngaha. Umuntu wese afise umukozi yaba kadogo yabande numukozi uhemba mbega umufata gute? Kujya umufata birafekta amasengesho yawe. Nibishasha kuri mwebwe. Kujya ufata umuyaya wawe. Kujya ubwira umukozi wagipfuwe. Uri muri karanjuru. Biratanguye guseruka. Nibira patron d'entreprise gusa. Ujya kogereza imodoka. Hano wabona wewe ufite umutwe cyane mutwugira. Uri muri 7 jours sec. Hamukiza rango Imana yakwishura. Imana ikira abajya abakozi bawe ngene wafata. Ngene wavugisha. Hano bavuze ngo urabirukana. Tu les traites durement. Nta compassion. Nta rukundo. Nta muwe. Umukozi wawe bizomugora kuvuga ngo data uje arakijijwe. Hewe pa data ashara hiro sha se data uje agize gute akijijwe ingo muhirasha ingo nkwereke icyo cyo gukizwa. Jewe nzokuba hondi kakiza kabona ko nkeneye. Benshi bayivuga ngo arakijijwe. Mwe mubona ko aravuga ubutumwa hajya ingo muhira. Ingo muhenda kwereke. Ifiripiri. Barasenga bakiyiriza ariko bagera muhira bakagara. Ubiriza ndagasura ndagukasa duzo guhembwa. N'umushara wawe gera witware. Aho ni muri Afrika aho ni buravuga ati vyo bituraba. Birabaraba namwebwe.
kuko ahantu hose uri ufise autorite ku muntu. Umuntu yaremwe mu ishusho ry'Imana. Ingene umufata birafekta amasengesho yawe. Haleluya. Umukozi wawe ataguhimbara utamunezerewe, musezere mugwa neza. Unamuheza gati Imana bane nawe. Kandi umushahara wiwe ubumuhe. Abantu mudahemba abakozi, amasengesho yanyu ari bloqué. Mubimenye. Nivyo. Abantu kandi kindi siko bahemba gusa. Nimba wewe ku kazi wawe uhembwa ro premier. Muhembe ro premier. Uno munsi muri Afrika urahembwa ro premier mukozi kwa memero 15 kubera iki? Nabanza rindire. Yo egoisme ngumwitwara ko ivy'iwanyu d'abord. Iko andise. Mwanza kwitaho ivy'iwanyu mugafata n'abakozi ngo muri karanjuru. Haro makaranjuru y'amashengero. Bavuga ngo n'ishengero ukwezi guheze umwaka uheze turavaze karanjuru. Bose karanjuru. Muri abo muzo karanjuru amagafa bera muri abo bantu karanjuru muhira iwabo. Avyumva? Ikizije rero ni vyiza yuko ishengero rigira amasengesho banza musigurira abantu byo mugiye gukora. Mumve yuko harabaye agacerere. Turabaye desi basha iyo yatevye gazo kutubwira ibyo bintu byose. Reka tubivuge. Kugira amasengesho yanyu agire ubushobozi. Haleluya. Umuntu adashaka ko ndabivuga nuko ashaka kuma makosa. Amasengesho yawe aragira agaciro iyo ufata neza abari munsi yawe. Tuza kubona ko abakozi bawe gusa hatwaye ko tugaba abakozi gusa ariko haro nibindi. Imana ko yabereka ati murasenga muranezerwa amasengesho ariko sindayumviza ko ntiminezera inyifato yanyu irazibira amasengesho. Muri Petero wa mbere ndasoma Petero wa mbere 3:7 murabizi ko Petero avuga yuko abagabo bakwiye gufata neza abagore babo. Kuko mutafashe neza ngo bizozibira amasengesho yanyu. Abagabo muri ngaha bari marié gira gutyo tura amasengesho yawe azoba bloqué udafata neza umugore wawe. Pio arakurenza. Ashagufata gutyo. Haleluya. Ukufata umugore wawe neza comme sexe faible. Sexe faible suga yuko adashoboye ariko ni munganye inkomezi hari kuri yaje kumufasha wawe. Kuye kumufata neza. Ukamubungabunga neza. Ni amasengesho agiri ubushobozi. Wamugo. Hama nguri muri karanjuru. Shagire 140. Nta bushobozi buri masengesho yufata nabi kuko mu mutwe nguru umutwe mu muryango siko saba gore gusa n'abana urabahana urabakosora ariko umwana akene kubona urukundo muri wewe. Amen. Wajeje murongo wa 3. Soma umurongo wa 4. Raba ico mwisonzeshereza n'amahane n'imitongano no gukubitana ibipfunsi. Vyo kugiriranira nabi. Erega ukwisonzesha kwanyu ko muri iyi minsi siko gutuma ijwi ryanyu ryumvikana mwijuru. Biriza. Birakomeye. Voici vous jeûnez pour disputer et pour quereller. Quereller iki ubusutwa. Amahane. N'abagabo basigagira ubusutwa n'umuzi. Kera byagira abakobwa n'abagore gusa ariko n'abagabo basigagira ubusutwa. Kuvuga naka hewe wumvise hariya byagenda gute yo reka tumusengeresha nawe wavyumvise. Ishari kubabara n'umuntu yagize gute yaronse umugisha hama nguri muri karanjuru zimaziki nta bushobozi zigira. Nimba ushaka karanjuru zawe zigira inkomezi nezerwa n'abahezagiwe ushira Imana kuwaronse umugabo. Wewe umaze kurenza 40 hari umukobwa wa 25 aronse umugabo munezererwe kuko amasengesho azotagira inkomezi. Ariyo gamana na jewe kayengene kangana vrema no kavyara. Hama nguri mikaranjuru nta bushobozi amasengesho agira. Sivyo? Iga kunezererwa abandi. Bizotanga inkomezi. Abakozi b'Imana baragira intege nke. Baragwa mu vyaha. Sivyo?
ariko nabona umukozi w'Imana aguye mu cyaha ugaca usimba kuri WhatsApp kuri groupe ngo naka mwamwumvise hama ngo amasengesho mwagira inkomezi yogira inkomezi gute? Sivyo? Ibintu byo gushwana, kwankana, gutukana, gutongana, ivyo vyose birazibira amasengesho. N'aba Paulo baragira igihe badahuza bakagira ama discussion mwavyumvise Paulo yashaka Barnaba bavyo bakabikorane bati muve ko tumvikanye reka wowe ufate hariya nani fate hariya tugira amahoro tuvane neza kandi bagumye bakundana umwe afata inzira undi afata inzira haba ngo yago sibishoboka na jewe tugira inama kubera ikinaka kubera ko amafata mikro wenyene iyo vyose birazibira amasengesho kubera uri abantu mugwana n'inyama n'amaraso wasomye ngo akana wohejeje wose rero ikinjo gushwana gutukana kuvuga nabi insaku sivyo kuvuga kugira ishari kutanezerwa n'abanezerewe iyo byose razibira ubushobozi bw'amasengesho. Murongo wa 5 none ukwisonzesha nshima mugira ngo kumeze gutyo ndashaka kumengere kumeze tuzi koko ukwisonzesha cyangwa isengesho Imana ishima. Ushaka ko urogira isengesho Imana ndashima nawo sengige kinini nibipasa kuko Imana ifite ama principe ifite amahame ifite niyongenderwako sivyo gumeze gutyo bandanya mugira ngo numunsi wo kwibabarizamwo no kujondamika umutwe ariyo nk'urufunzo no kwisasira amagunira n'umunyota. Yesu yavuze ngo ni wisonzesha sivyo ngo parfume ta tête nikuvuga yuko ni wisonzesha ari kwisonzesha kubiri hari kwisonzesha kwigana mu nzu ntusohoke sivyo hari iyo ni sorte ya jeune hari ukundi kwisonzesha utegeza kuja ku kazi kandi uri muri jeune sivyo kandi gateza kuja ku ishuri ko nshaka kutagiye ku kazi baragukura wihaye 21 jours nta konje waronse uragenda ku kazi ariko midi nufungura rero wagiye ku kazi nta numwe akwiye kumenya ko wisonzesheje sivyo ngena muganire jewe ni masengesho no musi murindire 21 jours tuzoganira ariko ubu no acha kuma yayura reka shandi muri 40 jours uragira 40 jours nta kimwe njya no mazi gusa jamu mutinye ujyanye kira 40 jours mu muhemo ngo niyagira nunga bimenya kuko wisonzeje kugaso wawe wo mwijuru kandi akunda ibera mwibanga nukeneye kubwira abantu bose ko muri 40 jours amen. Nawe ndabwira muri kwikite ya mbere ngene nagiye muri conference imwe ahantu mu Buganda hamukozi w'Imana yaratevye cyane hamwe tumurindira maririmba bongera indirimbo abantu bose amasaha acarashika ashitse d'abord protocole yiwe ari gikoko abantu nka 20 banza kuzunga mbere bakaraba mengo n'utuntu ngaha mu matwi ngahanye bakubara nk'ibisuma bashitse babiri baja muri coin umwe ngaha imbere undi hariya tiva none bafite nko hajyaye reka turabe neza baraba gutya byatevye nguyo mwenye warashitse ashitse ngo hanyene ngo ubunyene mvuye mu cyumba cy'amasengesho 7 jours jeune sec. Imana yakiriye amasengesho yaronse icobo cyangwa cyaronse yakironse mbwa yagihawe nande n'abantu kandi Imana avuga ngo y'abantu baguhaye byaheze utahira ivyo nyene ko injo washaka sivyo. Rero gusenga ni mwibanga ncheke tuba ngaho avuze ngo mugira ngo numunsi wo kwibabarizamo igikurusu kwibabaza igikurusu ko wumva ko wabuze icujya oya igikurusu kubabara cyane yo kujondamika umutwe nk'urufunzo katugisome mu Gifaransa courber la tête comme un jonc. Wow, kwibabaza si bibi ariko siyo ntumbero yo kwisonzesha. Galatiya 5:16-17 Galatiya 5:16-17 havuga yuko ivyifuzo vya kamere
biranyuranye n'ivyifuzo vy'impwemu, biri opposé. Icyo umubiri ushaka kiranyuranye n'ico umuhemu ashaka. Rero iyo ukura babaza umubiri, muzanzwe hariho gukomeza edification y'impwemu, ariko nibigarukira ngaho no kwisasira amagunira n'umunyota, ko kera bagira amagunira n'umunyota, na Dawudi mwibuka ko yagize amagunira n'umunyota. Mbega ivyo jewe uhoraho nezererwa, kabaza vuga neza, ni umunsi jewe uhoraho nezererwa. Ntiyemeze ngo ranezerewe, ariko arababaza mbega mwibaza ko jewe binezera? Mbega jewe uhoraho nezerwa n'amagunira n'iminyota? Mbega ndaba yuko wataye ibiro canke wonze wananutse ibyo binezera? Si ivyo munezera. Ayaya, tugiye guhindura. Imana ishimwe. Birakenewe kubikora, mugabo ntibikwiye. Somo ngo 6 turakomeye cyane, verset 6 vuga cyane pi. Mbega uku niko kwisonzesha nshima. Mbega ariko shima. Mbiriza abantu mwisonzesha cyangwa musenga, ni vyiza kumenya ukwisonzesha Imana inezego. Ni vyiza kumenya amasengesho ahimbara Imana. Aha. Sukubohora abantu ingoyi, sukugiranira nabi, no guhamburura imigozi abatwazwa igitugu, détache les chaînes de la méchanceté, no kurekura imahazwa, muce imigozi y'ubugome. Habu kugira neza muri mwebwe, nuko murasenga iminsi 40 mugabo murankana, nta rukundo ruhari. Mwene data bamuvuze nabi, uranezerwa muri wewe. Hakubabara nawe, hakumusengera, hakumushigikira, ahubwo fasha abandi kugwiza ikinyoma kubera wonezerewe n'ibi byamukire mwene data. Imana ishimwe. Ngo sukubohora abantu ingoyi, no guhambura imigozi abatwaza igitugu. Komeza. No kurekura imahazwa ngo zidegemvye, mukavuna ivyo gutwaza igitugu vyose. Mwumvise? Mako ibi byose ko aravuga ni inyifato yawe. Irafiza agaciro kugira Imana inezerwe amasengesho. Ko ibi byose aje kuvuga uribaza uti bihuye no kwisonzesha. Ko umuntu ariko kwisonzesha yiyugaranye n'amagunira n'iminyota. Sivyo? Ashobora ko ari wenyene yiyugaranye, ariko nubwo yambaye amagunira, nubwo ari yisize ibinyota, nubwo yibujije kurya rimwe mu gitondo petit déjeuner saa 6, muri uwo mwanya uri kurasenga, muri uwo mwanya uri kurisonzesha, Imana ikiraba ubuzima bwawe imbere y'uwo munsi nyene. Ibishasha kuri bamwe. Ntiragusa ngo waje ngo wisonzesheje, wase kurya amazi iminsi 3 udafungura, nivyo. Ariko amezi 3 imbere yo kuza wari bimeze gute? Wabana gute nabo muri kumwe? Ufata gute abakozi bawe? Ufata gute umugore wawe? Abagore bavuze ngo vuga, nawe ufata gute umugabo wawe? Ega abagore mushfata nawe mutumvira abagabo banyu, mutuba abagabo banyu, mudaheje ico abagabo banyu, amasengesho arazibira. Mwabuze kuvuga abagabo gusa. Twese turabikeneye, sivyo? Gushira mu ngiro ijambo ry'Imana. Ngene wifata nawe muri kumwe birafise ubushobozi imbere y'Imana. Murongo w'indwi. Mbega sugutanga ivyo kurya vyawe ukagaburira abashonje. Gerageza ngaho gatoya. Muko murakurikira ibintu. Amasengesho yawe, ukwisonzesha, kwiyiriza kwawe, kugira kugire ubushobozi imbere y'Imana, hariho gusangira n'abandi. Kwitwararika abatishoboye. Ivyo ni vy'amapame, ni vy'amaorganisation akomeye. Wewe ku giti cawe. No, jewe mfise udufaranga duke mpengo make, utwo duke nyene. Muri utwo nyene turafise hari ikintu covungukako, cofasha uwundi. Nimba amasengesho yawe, nimba umushahara wawe wera mu mufuko wawe, le 20 kagera ryaheze vyose pi découvert ideni kirushoye ushikaro 30 ukwezi kwa kabiri gucyo nyene. None ushaka fashe ndehe nshaka kwifasha jewe nyene. Ikibazo si Imana, ikibazo ni wewe. Namana ivuga kenshi bazi ko muri kango nkunda kubivuga cyane jeudi, kinchitwa gestion des finances. Abantu bazi ko gestion des finances ngo mukobwira abantu batunze gusa. Oya, utko kutungana kose turakeneye kuba gérer. Tuheshimana cyubahiro. Haleluya. Amen.
ntushobora gufasha abatishoboye ku mushahara wawe ni waba uba mu buzima burengeye umushahara wawe. Ndabisubiramwo. Aha, hari abantu bakora komereka ngaha uganda hacumita bien. Ntushobora kugira abandi ufasha bari munsi yawe igihe wewe uba mu buzima burengeye umushahara uhembwa ku kwezi. Ntibishoboka kuko wowe nyine ubwawe ntushikama, wowe ubwawe ntushikana ku kwezi, ntavyo ushobora. Kubera iki? Kuko uba ahantu harengeye nivo yawe. Ufise abana biga ku ishure irengeye uburyo bwawe bwo kubarira ishure. Nuvuga yuko abana bawe ntushobora kubarira ishure n'umushahara uhembwa, sivyo? Nimba udashobora kureba abana ishure, nimba udashobora gushikana ukwezi ugishobora kurya na dukeya na rimwe ku munsi, ni gute kuyumvira umupfakazi adafite ikintu na kimwe hariya? Nawe vyumvira ntaco ufise kuko vyose bihereye muri munda yawe n'umugore wawe n'abana bawe. Termine. Hama ugacugana mu karanju. Ko munda abana. Uko murafashwa? Cyangwa urivugiye wewe? Umviriza, ibi nababwira murakeneye kuvyumva. Kuko Imana ivuze ngo ubane neza nabo mubana, kandi umurongo w'indwi mu gutanga ivyo kurya vya apana vya naka vy'umuvoisin vyiwawe. Sivyo kurya vyo mubana, sivyo kurya vya pame za Nations Unies, oya vyiwawe. Nuvuga yuko vyavuye mu fuko wawe. Yavuze ngo tukubira abatunzi ngo bagira wewe mu vyiwawe ukwiye kugaburira abashonje igihe udashonje wewe. Amen. Hari abantu bahaze di premier au 31. Bahaze mu kwezi kwa mbere. Bahaze kuva muri janvier gushika muri décembre, bahaze. Badasonza na rimwe. Ariko ata muntu numwe ashonje bahezagira. Abo rero si bamwe, ni benshi cyane mu mubiri wa Kristo. Abo rero muri abo babikora gutyo barisonzesha kenshi. Barisonzesha iminsi 3, iminsi 7. Hagikunda kuko ni wewe tumbo yako. Jewe tu. Ya Imana iradaba yuko naguhaye wewe ntusonza. Ntujya gatatu mugara ajya kabiri ku munsi. Ariko nta muntu numwe ku isi umwaka wose urahera ata muntu numwe agira no tuvunguka basi. Agira n'icakura kuvyo naguhaye wewe. Hama ngo karanje uzirankanga shaka gire 500 jours. Nkizi munkanga. Kuko jewe niteze ko navusi jewe ndiho. Yiteze ko muvyo waronse uko bingana kose mbega sugutanga ivyo kurya vyawe. Ukagaburira abashonje. Ukazana boro cyangwa abakene birukanywe ukabashira mu nzu yawe nawe bamutorara mu nzu yawe ukagira ico wafashije. Nawe ushobora kuronka aho bashobora kukiga umusaya n'umunsi n'umwe base kuvuga uti Imana nagize ico fasha ujya muntu hari ijoro rimwe yaronse ajyama. Ayo ivyo bitanga inguvu mu masengesho yawe. Iyo ugiye imbere Imana ugafukama ukisonzesha uvuga ati vuga cyane sha vuga wewe niwe nshaka kuko nivyo niko Imana imeze. Imana yacu igenere. Imana iratanga. Imana itaba kene. Itaba pakazi. Rero ko nawe umera nkayo. Soyez parfait comme votre Père est parfait. Yesu niko yavuze. Tumwigane. Haleluya. Hano kaze harabakora isa. None araheza naheza. Ndia meze sika 5 minutes mugira ubwo. Mugana ashaka kurenza ko banyivye inota 10. Siko. Bana yashage ncengenda. Bafeba bandanya mugabo nturananye cyane. Turabivuga sivyo? Tubivuge. Ukabashira mu nzu yawe wabona Pio somera. Wabona ugenda gusa ukamwambika ntiwirengagize mwene wanyu. Muri garderobe yawe haba yambuteyaje impuzu. Bashiye musazi ngena agenda ari gusa. Ngena agenda atacafise ngena impuzu zamuhereyeko. Sivyo? Ndikumvugira abantu mu gisagara. Ko muzi mwamba birata pana. Ariko yumvire ko ari umuntu ashobora kuronka. Urumva hari ikintu bakunabwira ngo mu bihugu byo hanze cyane bagira collecte y'impuzu.
nino nabonye babigira rimwe na rimwe collecte y'impuzu no mashengero baje guha abakene sivyo rero bagiye guha abakene ugasanga baje ku muryango wawe tugiye gufasha abakene bakakwereka impapuro n'ivyo mu ishengero iniri ugatugenda kurondera bwa bwastabutse bwacitse kame bwaheze byo guta muri poubelle urafashije cyangwa urataye urafashije cyangwa urataye Yesu yavuze ngo igihe nafungwa waraje kundaba muri prison igihe nasonza warangaburiye igihe nanyotegwa warampaye iconyo rero ugiye umuntu adashoboye ushaka kumufasha utiteze ko azogusubiza ijambo ry'Imana rivuga ngo uraguranye uhoraho nawe nta gideni mwe mubizi nta deni ajya kugira kubona ugenda gusa ukamwambika kwa yuko laba icyo ukora ku wundi atari mwene zo mu maraso atari umwana wawe atari umugore ari kugira icyo ukoze kubw'icubahiro c'Imana kuko uriya muntu adashobora kugusubiza uriya muntu w'umupfakazi cyangwa imfuvyi ataburyo afise birafise ubushobozi gose masengesho yawe birahingomeza amasengesho iyo mukora birafise impact mu majambo uvuga imbere y'Imana haleluya okay murongo 8 maze rero umuco wawe uzoca utambika nk'umutwenzi siramuti maze mu Gifaransa haze ngo alors mene majambo niba mara gukora ivyo bintu niba mara kugira abo usangira nabo niba gira abantu ufasha niba bava mu saku ugatanga kuvuga abandi ukabifuriza neza ugafasha ukagira umuntu uvuga ati naronse nanje kanaguheko ugatanga kwiyumvita Imana nyereka basi umwana nofuma ndiya n'ishuri nubwo nabanje bigoye ariko ndashaka gira icyo nkoze ku bwawe maze iyo maze ntibanezera mwebwe cye maze iranezera kuko yakoretse ati banza ugira ibi n'ibi hanyuma rero amasengesho yawe canayitaho acagira uburemere acagira agaciro maze rero umuco wawe uzoca utambika nk'umutwenzi amagara yawe asubira atotahare vuba ukugoroka kwawe kuzokuja imbere kandi ubwiza bwanje buzoba bukwimirije nimba avuze ngo maze rero umuco wawe uzoca utambika nk'umutwenzi mwana majambo uwo muco wawe waruhishije wari umwijima umuco wawe wari wafutswe n'ibintu rero nokora ivyo wabikuye mu nzira umuco wari wihishije ucugaragara haleluya murongo 9 mumvize cyane murongo 9 verse 9 maze ni watabaza jewe uhoraho nzokwitaba niyo nabaza ngera gute ni watakamba nzovuga nti ndi hano lindirango niyo mpamagara nzokwitaba avana nagize iki nanagize gute nihojeje suko nakumvise muka sinakwitavye kuko ari binashaka kwanza gukosora muri wewe no bikosora rero umuco cumurika hama ndakwitabe komeza ni watakamba nzovuga nti ndi hano ndifuza ko ndi havuga ati ndi hano nusarare ndi ngaha komeza ni wakura ugutwaza igitugu hagati muri wewe no gutungira abandi urutoke n'ibiyago bibi muvise n'ibiyago bibi kwagiriza abandi gusa kunezerwa n'abababaye n'abamerewe nabi bikakunezera niba bikura mutima wawe ukavyihana ugahinduka mwumvize cyane murongo w'icumi urakomeye gose ugahebera umushonji ivyo bari kurya ugahaza imahazwa umuco wawe uzorasira mu mwiza kandi umwiza wawe uzohinduka nko ku murango w'amashoka umwiza ni umwijima abanyarwanda tuvuze umwiza ni mwijima ahari umwijima hazoshakika umuco hari umugenzi w'umunyamerika w'umuzungu wewe yagize iminsi yo kwisonzera nk'iminsi 7 adafungura imfungurwa yafungura aja kuziha abantu mw'ibarabara
yambwiye no kubikora nasomye ngo Yesaya 58 kuko n'ubundi nari kubijya rero naretse kubijya sishaka kubibika hari ababikeneye ndabibahe mwabyumvise rero inyifato yawe irafite ubushobozi mu masengesho soma cyane verse 16 kugira neza no kugira ubuntu nimukavyibagire kuko niwavyibagira amasengesho yawe nta nkomeza agira kugira neza no kugira ubuntu nimukavyibagire kubera iki kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana ntibavyumvise subiramo kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana subiramo neza bavyumve kuko ibimazi bimeze bityo ari byo bihimbara Imana vuga mu Kinyarwanda kuko amaturo ameze atyo kuko amaturo ameze atyo ariyo ahimbara Imana haleluya kuko ibimazi bimeze gutyo ari byo bihimbara Mene majambo ibimazi bitameze gutyo ntibihimbara hageze ko duhindura tugira ibimazi bihimbara Imana twabonye ko idakangwa n'amagunira n'inyota Imana ikangwa na 40 jours Imana ikangwa na 100 jours nufise abageze kuri 500 jours 700 jours jewe 700 jours barauze babwiye ukavuga ati barasenga bisonzesha ntimuhagarike ariko mukosore ndavuze ni mukosore kandi mwihane muhinduke muce bugufi haleluya